turashaka ko umurima ugwaye dutegerezwa kumenya duti mbega wahamagaye umufundi w'indimo araba ikibazo uwo murima ufise, sivyo gaye? Hanyuma aho azoheza akoriyante aguha intumbero. Kandi ikindi naco bagenzi, urabona murabagwiza mbuto, ntagira umuntu aguma ashikiriza ingorane za fomi za engrais chimique ngo je imifuko ngo nagomboye ntibayimpaye, muga tugasanga iyo engrais iyo fomi niyo uriko urashaka gutezamwo yonyene utasizemwo ya fumbire y'ikirundi, umva tutaba duhonze. Burya nagira ndababwire jewe mu bintu nagiye ndiga ibikoronome mu mashuri, nta na hamwe nize ngo bareke kumbwira ko umuti wa mbere wo kugira wimbure neza ari ugukoresha ishwagara ikwiye. Tuvuze ishwagara ikwiye, aha muri Mwaro na Nyabihanga hari haho mpora mbona ishinge nyene ukabona ko rikaze. Rirya mwari muzi kugira ngo turivure kusanga turiko dukoresha itoni 2.5 kw'ihegitari zishwagara, si sawa? Kandi abaramahera makumishikiranganje aciye abivuga kuko umufuko umwe wa 50 kilo ni 5,000. Mumva baramahera menshi, itoni 2.5 kugira ngo wugurure inyovu igikazi. Hanyuma ugasanga mwebwe nyene murabagwiza mbuto, ugasanga ntuzi iyo shwagara mu kuyimija uri kushira mwibanga uri kuratera, kandi wategerezwa no kuyishirayo kare ukamija. Burya ishwagara uramija isikera hose hakera, ugacufata gasuka uko ukagenda urubika kurya twamije uburo canke amashara, sivyo gaye? Kandi ukabigira ugenda uragira gato gato kugira ngo imvura ntihave icirigwamwo ngo ibikwegere hariya mu nkombe ngo duhave dusanga turiko dutabirira ibindi bihugu. Ugira gato gato nubwo bufise abakozi bamija nkaha muri sare baca bubika baca basubira bakamija kugira ngo bigende neza. Nabaryo usanga bariko baramija ishwagara mu kibara ahantu bazorima, ngo reka mije ngo nzorimana ngo kugira ngo ibikorwa binyaruke, wopfa umugira gatoya kakaba keza, sivyo gaye? Rimisize ucumija uce wubika. Hanyuma ikindi naco, iyo yari ishwagara ndayivuyeko, si sawa? Hariho n'abahora bambaza ngo mbe namija agashwagara ngo uwo mwaka kwisiza ngo burya ngo mu mwaka uza nzosubira. Utegerezwa gusubira, ahubwo twasanze ukoresheje iyikwiye kuri iri siza. Burya ku mpeshi n'ugutoshiramwo mu guca usubira kwisiza. Hanyuma ukwisi igenda irakira, sivyo gaye? Ukwisi igenda irakira, uwo mwaka wamije kuri iri siza wamije itoni 2.5. Kwisiza rikurikira urashobora gucumija inusu yiyo wari wasizemo mu mwaka uheze, kubera bigenda bikira ukagenda umanuka bukebuke. Hariho umwaka uzoca usanga mu nyuma hatanguye kumera ibifurifuri, hatanguye kumera ibitezateza, hatanguye kumera twadukura suka, ibicandacanda n'ibindi bikwereka ko isi yamaze kuryoha. Ibitovu bibonye haryoshe, imibebu yibonye haryoshe, sivyo gaye? Ivyo rero biba bigiye bigwanya tumwe twerekana isi bishe, twita isovu, twita ishinge, twita ubuntuzeya, twita utuyobayoba, twita isogi, sivyo gaye? Ivyo vyose uzosanga bigiye bizimangana, hace hamera utwatsi twiza. Babashakashatsi nk'aba badeje izabu na ba ministre bamaze gutahura ivy'uburimyi, hame bakugende bavuga bati isi yamaze kuryoha ntigikeneye ishwagara nyinshi, si sawa? Igisogorore mwishure twacita karahara mu ruganda ntibacure. Muntu uzogumuza gutera urwaserera kwihangara ngo cy'umwaka ndaraye ntateye ngo mwanyimye ngo ifumbire. Burya nagira nkubwire bijya bintu uzoze kubivuga wabanje gushikana amabeni hajya kundimira. Mbino mukoresha amabeni angahe kw'ihegitari? Nca ndangiza za ifuso 3. Oya mvuga ibeni. Muri ku murongo mwiza kandi nimukomera amashi ababubahwa baje. Ndumva barigisha kuko burya mu bisanzwe mu kurima ni hagati, uzokunda gusanga ari hagati y'ibeni 5
gushika kw'ibeni indwi canke umunani. Burya urinze ugira umunani haba ari ahantu habishe gose. Turi kumega yemwe. Burya nciye numva barigishije kandi n'ibintu bimeze neza ikindagikengurutse. Ntagire rero umuntu azosubira kuzana mu nkorofani igisogorori aje gutera kw'ihegitari ugasanga bariko bawuzana mu nkorofani. Tuvuganye ukuri, reka dufate ufise basi hegitari imwe uwuzanye mu nkorofani bizokwira ryari? Si hamwe usigara umwije umotereza nkuko ngo uriko uratabira. Muri iki c'uburimyi ntitumotereza, tuvuga duti wiyemera rima gatoya muga abakuru bahashitse bahagarara. Gufumbira gitegerezwa gukorwa neza. Hanyuma uri umugwiza mbuto, hariho bivanye n'igitego ugira utere, nkaho tugira twebwe tugwize za burakeye ayo ma hybride, utegerezwa kumenya n'ikiringo biterera. Sivyo ga yemwe? Ikiringo biterera ni ikintu gikomeye. Ntuzopfe kwahuranya aho iruhande yawe bariko baravyamagiza nawe ngo uce wiruka ngo nacerewe. Urabatanga canke ugatera mu nyuma cane. Umushakashatsi burya azi vyinshi nuko ndiko ndamutwara umwanya. Urabatanga canke ugatera mu nyuma cane. Aho si sawa. Basanze wewe ibigori mugenzi biyangitse, bagasanga aho inyuma kandi imirima y'abenegihugu irayangitse, uca ubona agize afise ikaramu ubona agize nkuko bisigura ati umurima urabaye zero. Uzoca wimbura ivyo ujana mw'isoko bakugema icanga na bwa bwizigirwa buzoba bugiye. Nivyo rero nyamukuru tuvuga duti mu gifundi dutegerezwa kuyitwararika tukabimenya. Ivyo ni wabikora uri umugwiza mbuto, minisitiri agaca asanga n'iryo tongo ryawe rirakingiye riraciyemo imikobero, harateye ko ubwatsi buribwa n'ibitungwa, harateye ko n'ibiti bitanga akayaga bimwe bizana n'umuyaga wo mu kirere ugizwe n'ayiri amagereveriyo n'ibindi. Uzoba wihereje, uzoba uhejeje kutunezereza. Ntituzosanga uri kurarima ahantu umengo naho indege zigwa ni hatagiti bahatera. Utegerezwa kwerekana kuri ku kibuga c'indege ntimurajaye nta biti bahatera. Ni ukuvuga dusanga wewe utegerezwa gusanga umengo ni mu gipati. Imirima y'abapatiri muzorabe ntiburamwe ibiti vy'amagereveri. Biba ari ibintu bitomoye bimeze neza. None rero banyakubahwa tubakengurukire muga tuvuga duti akanyuma. Nyabarega ntituvuga kuyimba gusa. Nyabarega utegerezwa kumenya n'ibintu bijayo. Umwavu wa Nyabarega umeze nk'urya mwavu wo mu ruhongore nama nababariye. Ni wabutunzi inka ukamuyigaburira ivyatsi by'ubwoko bumwe. Ubu jewe ndabitahura nakudoriye kuko umuzigaburira ishinge gusa. Uwo mwavu nubwo wumpa kuri make sindawugura. Turi kumwe. None mpave ngura ingaburo imwe. Hariho uwundi yazanye ivyatsi bitandukanye akagaburira inka agasasiriza n'inka. Kandi twarize ko uko ivyatsi bitandukana ariko haza ingaburo z'ibiterwa zitandukana. Utabije ivyatsi 200 uja mu singaburo nka 25 zitandukana. Kuko icatsi kirashobora kuzana ingaburo 2 3 bigaca bigira. Aho si sawa. Ico mucitwarari muri Nyabarega naho nyene nuko nyene. Uko uzoshira muri Nyabarega ivyatsi bitandukanye niko uwo mwavu uzoryoha kandi niko bazokugurira, niko uzosanga ukoresheje mu ndimiro bigenze neza. Tugaca twirinda muri Nyabarega gushiramwo ibintu bituma bwa bukoko bupfa. Turavuga amagufa, turavuga ibintu vyasesetse kwa mamesa, turavuga ibintu vy'iminyare, turavuga imikaratusi n'ibindi. Ivyo bintu bikugiriye muri Nyabarega bwa bukoko buyungurura Nyabarega buca bupfa canke bukahahunga. Ndasubiramo amagufa muravyandika, amamesa, iminyare, isabuni, imikaratusi. Kuko hariho abantu bapfa kopera ngo Nyabarega nakomeshe yogeje n'inkono canke isafuriya yakarangiyemo agacaza gusuka ayo mazi muri Nyabarega. Eca nkubaza wavyize he? Yohoho canke agaca kagende kuko deje iza baciye ambwira ati ntiwibagira isabona ati ivyo bintu nari kubivuga. Ugasanga hamwe muri dushe hamwe hanze hari akarobini hari amazi mwogereza ivyombo
mugashiramwo isabuni n'amavuta ibi mugasanga ayo mazi mwaciye mutumbereza ngo arimwo ingaburo ngo kubera ngo vyavuye mu ngo izo sahani mwaziririyeko ugaca urabisha muri Nyabarega wibaza ngo uzoba wabishoboye ubukoko bwose buca buhunga Nyabarega izogumisha inyamenyo nk'uko bigaca bigenda nabi. Reka rero kubera dufise amaporogaramu nyakubahwa mushikiranganje afise porogaramu nyinshi nzobacagurira umunsi rero nze tuyaga ivy'uburimyi nababwiye ati mwese muzana amakaye nk'uko mwayazanye ninagusigurira dufashe nk'amasaha abiri ugasanga n'ukuri nta gifundi umenya uzoba udashaka kukimenya.